no mu gitondo hariho ubutare nabonye dufise atanumwe yarazi ko tubufise batangaye ndabibabwiye hariho ubutare bw'ubwoko tutari bwumve n'amazina ubutare bwitwa ngo pirode ntabwo nari bwumve nasanze ari ubutare buzimvye kandi twarabubonye aho buri hariya ibubanza mu kibira kubera iki Imana ubu yatawe twugurura twari dukeneraniye rero dukeneraniye none muganga uzofasha gute kuri umuntu nkaba umuntu wikunda nkikunda dutegeza kuronka indongozi rero zihuza izo mpano zose dufise indongozi ziravuga ziti Burundi kugira butera imbere hazokogwa ibi twese umwe wese agira icakoze hanyuma ivyo bizokogwa bakavuga bati abajejwe iki bazokora iki abajejwe iki bakora iki twese tugahuriza hamwe umwe wese ku nguvu ziwe mwebwe mukoze ibikogwa uzoshora kugira wa wunda kugurire mugabo ucutanga ikori n'amatagisi iryo kori niryo rigaruka rigaca ryubaka y'amabarabara rigaca ryubaka bya bitaro y'amashuri meza ivyo bibuga vyiza ntidushobora gutera imbere rero tudakoze ibintu bigwiza umwimbu kugira ngo dushobore kubaka ayo mabarabara ikindi gishobora kuduteza imbere nivyo vy'ubutare ubutare n'itunga rusangi reka nasanze hariho abarundi bari barabwigaruriye n'amahera bakuyemo bagaca banyegeza hanze bagashora baca banyegeza bashora banyegeza barabwigaruriye none ubu nagize ndababwira ntingo rero tubwimbe batangura kwihinguza kubera iki twahora mu ngorane uko tuzivamwo niko abantu bazarakanura tuzora turabakanuza ariko ubu twatangwe gushora ndizeye bari bamwijeje kuno munsi bashobora guheza gutunganya ubundi dushore kandi tuzokwigira duheza kuko tuguma twimba bikagenda neza iyo ubonye rero ikibazo ufise ntuzugire ngo ucuta ubwoko ni kibazo nico ukenye utarashikira kuko turi mu nzira tujayo ariko mumenye ko iki gihugu cari ziziwe n'amashetani namye ntwenga uno munsi mu gitondo navuze nti abarundi nimbura bugirire igitoro cabonetse kiruzuye tubwiye mu mastation tuti ngo mutori igitoro ngo nta mahera nifitiye mbwira uwo muntu wibatse station atagira amahera gusa kubera bari barakigize urudandazwa rw'ubusuma ubu barababaye bwira abafise aba station bose nibagende gutora igitoro muri Sopebu kiruzuye mugabo batagwe kuvuga ngo nta mahera nigirira yubatse station bwira tuze twirabarabuko kubera umutima mubi bahora bacuruza igitoro c'amagendo bahora baciba barababaye ntibashaka ko igitoro kija mu bene gihugu Naganda abwire ngira ndondera ingingo fatira amastation yose atazokwakira igitoro duce tuyagira ya leta duce tugishiramwo hanyuma bene gihugu baronka igitoro nta yindi nzira oya nimwe yumvira umuntu afise station wamubwira ngo gutora igitoro ngo nta mahera nifitiye sawa iyo station duce tuyitwara ibiya leta hanyuma aho uzoshaka gucuruza igitoro uzocuza tugusubiza station yawe nta yindi nzira Haja namaze kuvuga ababe barategura inama dufata ingingo uburongozi nukunyene ntirushaka kwemera umuntu azaratwononera mwene abantu bopfumareka kubaho mbe Yesu niwe yavuze abonye Yuda mugaba Yuda bama Yuda barama yabonye Yuda ivyagira kora araba igitutsi yo mutuka aca bumubwira ngo vyo kubereye vyo gwipfumureka kuvuka none n'abantu nkabo vyo babereye vyo iyo bapfuma babanyamahanga ntibabarundi bazi mu gihugu cawe utanezerwa n'iterambere uburongozi rero nukuza turaraba niho bakajagari kubera umwe wese yikunda dutegerezwa gukora ibishoboka vyose abantu umwe wese azana impano yiwe akora ivyiwe uwase kubikora nawe ntazoturira ivyacu Netwo mugira gute indongozi rero akamaro kayo niyo yongira ubumwe abene gihugu rero mukazobona musitanteri ahengamiye kuri uyu canke uriya mu mafuti
muze mumenye yuko atari ndongozi. Muze uce mubwira muti Musitani umukuru w'igihugu suku yavuze yuko wewe niwe muvyeyi wacu ntuhengamira hacanya. None raba urabigize, reka rero tumwandikire tukurege. Nimuze mwirirwe muraji wanje murabwira Buramatari. Ubu abene gihugu bakanuye. Ubu si vya bindi vya kera vyo kurenganya uko ushaka. Urenganijwe ubu unaha bari Musitani hakurenganije. Nico gituma uburongozi kungira ubumwe kukwereka akarorero. Aha Musitani ni yaba atazi no kurima n'igitunguru, none yo kwigisha bene gihugu kurima ibitunguru gute? Ni yaba atazi korora n'urukwavu, yo kwigisha bene gihugu korora urukwavu gute? Bane ba mama ubu turi ku rugendo. N'urugendo rumeze nka rumwe rwa bene Israeli bagenda mu gihugu c'isezerano, igihugu c'amata n'ubuki. Natwe turiko tugenda tugana igihugu c'amata n'ubuki. Nagira ndababwire rero amategeko amwamwe umuntu ategeza kumva. Bene Israeli bajabutse Yorodani ntibasubiye kuronka imfashanyo. Ntibasubiriye ngo none kare bararonka imfashanyo. Barya mana batakoze ikintu na kimwe bicaye bagaca babahamana bakinywera amazi kandi ari mu bugaragu. Muga bajabutse Yorodani ntibasubiye kuronka imfashanyo. Bacabwa bati ubu muzorya ivyo mwirondereye muri iki gihugu. None natwe tubimenye imfashanyo mufute mu mutwe kuko aho twahere turonka imfashanyo twarigeze dutera imbere. Kuva mu 2015 bahagaritse imfashanyo. So tubonye amazu meza. So tubonye abene gihugu kwashi yagiye. Ibaze twari dugwaye kwashi turonka imfashanyo. None kuvigiye ko tutagwaye kwashi. Vyerekana yuko imfashanyo ntiteza imbere umuntu. Mubimenye turi ku rugendo ntihagire umuntu atungwa no gusaba. Hari abantu bazobigisha nabi. Hari n'uvuga ngo Imana twayiha ikibanza ca mbere rero. Ngo ngira ndabahende kugira mu babakene. Kumwe Shetani yahenda Adamu na Eva ngo nabakene. Hari uwo muzokumva nko bakubwira ngo handitswe ngo nimusabe muzoronka. Ngo Matayo 7:7 ngo nimusabe muzoronka. Imfashanyo ntigeze iteza imbere umuntu. Muze muraba umuntu atunzwe no gusaba ntigera atera imbere. Ni nk'umuntu atunzwe no kwiba, umuntu harya ivyo atakore ntashobora gutera imbere. Utegerezwa kurondera wewe nyene. Abo rero bazabwira ngo nimusabe muzoronka. Mumenye ko atari gusaba umuntu. Imana niyo yonyene dusaba. Mukamwishize wagira umuntu mukamugira ikimana ngo azompa. Ngurumva ngo leta ngo hariho umuntu haca kubwira ngo ubona leta bamariye iki ngo rabe ingene mushonje. None umukuru w'igihugu azoza kurima iwawe gantuze. Mugara kubwira ngo umukuru w'igihugu mwiyamirize ngo rabe inzara irabishe. Hariho ababivuga bamwe biyicariye hariya mu bazungu. Nibo babivuga. Bajya bameze nka Shetani kugira ngo uca uvuga ngo urumva rero tugumuke. Bene Israeli baraza kabagumura ngo tupfe twisubira mu Misiri mu magume ntuzewe mu buja. Hajya hari abandi bavuga ngo raba ngo twapfuma twisubira muri ya magume twari turimwo. Iyo urenza amategeko ukagumuka nivyo wari ufise biragenda. Hari undi azoca kubwira ngo umuntu natungwa n'indya gusa. Akubwiye ngo umwana w'umuntu ngo niyavuga ngo uzoca uhaga. Imana iradukunda mugabo nta mana irigera ikikubwira ngo ni wicare ngo ko turabajama ngo burere yicarire ngo uzorya uhage. Na bene Israeli bashitse Imana yavuze ati ndabashikaye muri cya gihugu c'amata n'ubuki. Nimwamara kubaka amazu meza. Imana yavuze ngo zoca ndabubakira amazu. Ngo nimwamara kurya mu gahimba muri mwarima bizokwimbuka. Impene zanyu ibitugwa bito na binini nivyamara kurondoka. Nuvuga uzokorora Imana izokorora. Ntiyavuze ngo camwicara rero ngo ubu muzorya muhage. Mubanza gukora. Natwe rero twumve yuko ugo rugendo muri ubu Burundi twaramaze kubushikamwo. Dukore rero nitwarya tugahaga. Nitwamara kubaka ayo mazu meza ntituze twibagira Imana yadukuye basha.
ntiduze tugira ngaho ngurumva ngo Imana ngo yaratujegeje ngurumva kugira twitwa abarundi ngo twarinze guca mu magume ngo rore twari turihe. Muribuka hariho mu gitabo cy'abacamanza